aya masengesho y'imisi 40 tugira twinjiremo n'amasengesho yawe wenyene n'Imana yawe. Itanguriro 32 22 kumanuka haravuga ngo yavyuka muri iryo joro ahitana abagore biwe bompi n'incoreke ziwe zompi n'abana biwe uko ari 11 ajabuka icambu ca Yaboki arabajana bajabutsa uwo mugezi ajabutsa n'ivyo yarafise vyose maze Yakobo asigarayo wenyene haza umugabo baranigana bashitsa mu mutwenzi. Uwo mugabo abonye yuko atamushoboye akora ku mutsi wo kunyonga y'itako ryiwe. Umutsi wo kunyonga y'itako rya Yakobo urahinyagara bakiriko baranigana. Aramwishura ati sinkurekura utampezagiye. Nawe aramubaza ati witwa nde? Ati ndi Yakobo. Aramubarira ati ntucitwa Yakobo ukunda ariko wiswe Isirayeli kuko waniganye n'Imana n'abantu ukanesha. Yakobo aramubwira ati ndakwinginze nyibarira. Aramubaza ati umbariza iki izina ryanje? Amuhezagirira aho hantu. Yakobo yita aho hantu Peniel. Ati mbonye Imana imbona nkubone none ndacariho. Haleluya. Aya masengesho y'imisi 40 nisikilize vizuri. Aya masengesho y'imisi 40 tugira twinjiremo n'amasengesho yawe wenyene n'Imana yawe. Ndashaka mwumvirize. Yakobo yarari kumwe n'igugu ry'imigisha Imana yamuhaye. Imana ari yamaze kumuha umugisha, yamuhaye ibintu byose yari yaramusezeraniye i Beteli. Yakobo amaze guhabwa umugisha yarasanzwe afite ikindi kibazo gikomeye cyane, murakizi cya Esawu. Shaka mwumve le points zikomeye cyane ngomba kuvuga zihagaze kuri izi 40 jours tugiye kwinjiramo, kuko izi 40 jours ni 40 jours zidasanzwe. Ni 40 jours zivuga ngo sinkurekura utampezagiye. Iyi ni determination y'umuntu hari riwariwa akubwira ati ase ahasigaye ko nakuguyeko ko nakuronse ntutegerezwa guhindura amateka. Ugende wiyegeranye umenye ikintu ugiye gufatira Imana. Uje muri aya masengesho ufise impamvu ugiye kuyifata. Yakobo Bibiliya yatubwiye ngo afata ibintu n'abagore n'abana n'incoreke arabirungika biba biragiye asigara wenyene. Yasigaye wenyene azi ikintu arurereye. Nubwo batabivuga yari karasenga. Aho hantu yarasigaye wenyene hari ibintu yari karabwira Imana. Muri uwo mwanya ngo haca haza umugabo. Yakobo aramudiserna aramumenya. Aya masengesho y'ibisi 40 nukumenya ko data yaje. Si ibintu by'inyama n'amaraso. Izi 40 jours si ibintu by'inyama n'amaraso, ni ibintu byo kudiserna. Kumenya ngo ntiraza ndacayihamagara yaje ndayifashe. Reka mbabwire aya masengesho arimwe amabanga akomeye muyumvirize. Uwo mugabo agishika Yakobo ntiyabajije ngo yoba ari wowe cyangwe ngo abe, ntiyavuze nka Yosuwa ngo uri umaraka w'Imana ngo uri mu ruhande rwacu ngo Yakobo yarumvise ko ari Imana yaje. Uwo mugabo yaramenye ati uyu mugabo n'umuntu adasanzwe, ansanze ahantu abaramucakiye. Aho hari impemu ya revelation, impemu yo guhishurirwa, impemu y'ubwenge, impemu ya discernement, kumenya ngo namwumvise ko papa ari ngaho. Ndashaka mwumve ngo amufate baranigana baragwana ndekura sindakurekura ndekura sindakurekura ndekura batavuga ariko ari amageste agaragaza ariko amwikura Yakobo afata, amwikura Yakobo afata, amwikura. Ivyo vyari live, si ibintu byo mu ndoto, si ibintu byo mu mwuka. Yari yafashe umugabo. Ni kibazo gikomeye cyane kunegirije ubuzima bwo gusenga n'ubuzima bwo gusabana n'Imana. Hari ibintu usanga uri kuragwana navyo utarukuye kugwana navyo mu gihe womenye ibanga ryo gusabana n'Imana. Yakobo yarazinanye n'Imana kubera ubuzima bwo kubana n'Imana, ubuzima bwo kuba mu mahema. Yakobo nubwo umumarayika yamwereka yuko atakintu na kimwe amufitiye, mugabo Yakobo yaravyumva yuko hari ikintu afise. Sasa rero nagira mbabwire yuko Yakobo yari kumvira marayika akamurekura kubera mubwiye ngo umutwenzi uratambitse ndekura ashaka kuboneka ku murango. Yakobo akarekura. Yakobo yari kuguma kwa kundi nyene. Mugabo Yakobo yaramubwiye ati kukurekura ndakurekura mugabo mpereza, sinkurekura utampezagiye.